Ibintu vyasubiye kuyangara ku rugero ruteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye Yihuta yagarutse mu gihugu ciwe kiri mu ngorane zikomeye cane, ho muri kano kanya tugiye kubabwira ibintu bikomeye cane bihejeje kuba ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari Agishika Riteye ni ukuvuga ku kibuga mpuzamahanga nga mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahashitse ariko nanone agahita atanga itegeko rikomeye cane ku bajenerali. Inama Gihuta Yabajenero bakomeye cane bagiye barwana intambara zikomeye cane niyo iriko irahuza Perezida Evariste Ndayishimiye ataranaruhuka ndetse n'abajenerali ndetse n'izindi nararibonye cane muri CNDD-FDD cane abahoze ku rugamba. Amakuru adushikira avuga ibintu vyinshi bikomeye cane harimwo ugutegura intambara Gihugu c'u Burundi n'u Rwanda ni nyuma yaho ibisasu biviriye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikashika ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki. Ivyo bisasu bishika bibiri bikaba vyaragize na bamwe bikomeretsa. Kuri ubu ngubu abanyagihugu cane abatuye mu Cibitoki bakaba bafise ubwoba bukomeye cane ko M23 irashobora kwihora ku Burundi bivanye nuko u Burundi nabwo nyine bwazengereje M23 mu ntambara Gihugu ca Kongo gihanganyemo na M23. Igisirikare ca Kongo kiriko kirakorana n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo na FDLR umurwi nkorabara wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akagiriza igihugu c'u Rwanda kuba cifatanya n'imirwi y'inkorabara iza kwica abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye atatinya kuvuga yuko abo bose bafite ibirindiro i Kigali. Muri ano makuru turaza kubabwira intambara ikomeye cane iriko irategurwa n'uyu mukuru w'igihugu cane tugendeye kubibaye Agishika Riteye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura. Muri ano makuru tugiye kubabwira ibijanye n'ibiduga bikomeye cane vya gisirikare birimwo igifyo c'abasirikare ndetse n'abapolisi n'imbonerakure bariko bararungikwa ku mupaka w'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko harabera imirwano ikomeye aho M23 iriko ishaka kwigarurira igisagara ca Uvira. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko gicunzwe bikomeye n'abasoda b'u Burundi, aho amakambi yose ya gisirikare y'u Burundi yambaye ubusa bivanye nuko ingabo nyinshi zarungitswe ku mupaka n'ibitwaro bikomeye cane. Ubwoba bwabandanije kwiyongerekanya mu banyagihugu ndetse no mu bategetsi b'u Burundi babona yuko intambara Burundi bwishoyemwo igiye gusiga isenyuye igihugu, aho igihugu cibanye c'u Rwanda naco gifise imyiteguro ikomeye cane. Turaza kubabwira ku bikoho bikomeye cane bishobora kuba vyegerejwe umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Muri ano makuru vyose turabigaruka ko twabiguteguriye co bikoze bamwe mu basesanguzi mu vya politike ndetse n'ivy'intambara babona yuko akarere kagiye kwakamwo umuriro uteye ubwoba bivanye nuko amashari ari hagati y'abakuru b'ibihugu vyegeranye, ni ukuvuga igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye c'u Rwanda, ko ari ibintu bikomeye cane bigiye gutuma umucanwa waduka ukomeye cane. Muri ano makuru rero vyose turagenda turabigaruka ko, ntuje kure nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda buri benshi ya Iwacu TV. Tudatevye reka no makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru yihuta cane nkuko nari mpejeje kubikubwira. Ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yaganutse Yihuta nga mu gihugu c'u Burundi, aho ashikiye Riteye aja mu nama ikomeye cane y'abajenerali ndetse n'izindi nararibonye muri CNDD-FDD cane abahoze ku rugamba bazi ivy'indwano. Ivyo bikafatana n'ukugene ibitwaro ndetse n'abasoda n'imbonerakure n'abapolisi bo barungitswe ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uti vyifashe gutereka tubanze dutangurire ku bijanye n'ivyatangajwe na leta y'u Burundi. Ni nyuma yuko
haterewe ibisasu bishika kuri 2 ibisasu vyaguye mu rugombo bikaba vyarakomerekeje n'akana k'imyaka 12 aho leta y'u Burundi yaciye isohora itangazo rikomeye cane. Leta y'u Burundi nkuko amakuru adushikira bivuga yagaragaje umujinya ukomeye cane n'ishavu bivanye nuko ngo umutwe wa AFC/M23 leta y'u Burundi ivuga yuko ufatanya n'igisoda c'u Rwanda nyuma yuko nyine izo ngabo zawo zirashe ku butaka bw'igihugu c'u Burundi. Twababwira ko kuwa gatanu hari kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa12 mwaka 2024 nibwo AFC/M23 yarashe ibisasu 2 muri zone Rugombo iherereye mu cahoze ari intara ya Cibitoki nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru avuga ko kimwe muri ivyo bisasu cashenye imwe mu mbunda nini ingabo z'u Burundi zari ziriwe zifashisha zirasa ku birindiro vya AFC/M23 no mu bice bituwe cane n'abanyagihugu mu duce twa Kamanyora na Katogota. Twababwira yuko umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo umubano n'amakungu w'u Burundi Bizimana Edouard mu butumwa yanyujije ku rubuga rwiwe rwa X aho yagaragaje ko igihugu ce kigomba kugira ico gikora ku byakozwe na M23 bavuga yuko ifatanya n'igisoda c'u Rwanda gutyo rero ko bagomba kwihora. Mu mvugo yuje umujinya mwinshi cane w'umuranduranzuzi yagize ati ibyihebe vya AFC/M23 nabo bafatanije harimwo leta y'u Rwanda bishyigikiwe n'u Rwanda nyine vyateye amabombe ku butaka bw'u Burundi kuri uyu wa 4 z'ukwezi kwa12 mwaka 2025. N'ubushotoranyi kubu ntabwo bwemewe kuko nyine yabandanije abitangaza umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'u Burundi. Bityo ngo ibikorwa bikwiye kuzafatwa mu rwego rwo kurinda abanyagihugu b'u Burundi harimwo nuko bagomba kwivuna umwansi imbere y'igihe, aho abandanye yerekana yuko umwansi nta wundi ari igihugu cibaye cy'u Rwanda bivuga yuko gifasha M23 ni mu gihe u Burundi butariko buracana uwaka canke ngo burabane ryiza na leta ya Kigali. Mu mvugo yuje umujinya mwinshi rero yagumye abandanya avuga yuko Gitega yagaragaje uburakari mu gihe ingabo zayo zimaze iminsi ibarirwa muri 4 zisuka ibisasu mu banyagihugu ba Kamanyora no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Twababwira yuko ku munsi w'ejo kuwa gatanu amakuru yavugaga ko abashika 23 aribo bamaze kugwa mu bitero ingabo z'u Burundi niza RDC zagavye mu bice bitandukanye vya Kivu y'Amajyepfo kuva kuwa 2 w'iki cyumweru mu gihe abandi benshi bayikomerekeyemwo. Ivyo bitero kandi vyasenye ibikorwa remezo birimwo amashure n'amavuriro ndetse n'ingabo n'ingo z'abanyagihugu, vyatumye kandi abanyekongo babarirwa ku 1500 bava mu ngo zabo baramoka barata barahunga. Kuri ubu ngubu rero iyo leta y'u Burundi ikaba yatangaje ibi vyose none nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yashitse mu gihugu c'u Burundi agishikira Melchior Ndadaye. Ibintu vyabaye ni ibintu biteye ubwoba ukugene yaje yihuta cane agacaja mu nama n'abagenerali bakomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi abafasha u Burundi mu bijanye n'ivya gisirikare ndetse n'inararibonye mu vya gisirikare cane cane abarwanye urugamba rwa CNDD FDD bakukurutse kuri ubu ngubu ariko baragira
inama ikomeye cane ni mu gihe yaja i Washington mu birori vyo gushira umukono ku masezerano Uburundi bwagiranye n'u Rwanda yo guhosha intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanze ubutumwa bukomeye cane mu gisoda avuga yuko bagomba kumera amagabo kuko afise amakuru menshi cane yuko M23 ishobora gutera Uburundi none koko biriko biraba. Yatanguye no gusuka ibisasu nga mu gihugu c'u Burundi. Nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga yuko abajenerali batagomba gutora itiro bivanye nuko bageze mu bihe bikomeye cane kurusha n'ivyo banyuzemo mu gihe cy'urugamba rwa CNDD-FDD ko kuri ubu ngubu atakuryama kandi ari cyo gihe cyo kwerekana yuko igisoda c'u Burundi gikomeye. Ivyo akaba bivuga mu gihe bamwe n'abandi babona yuko iyo ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba agiye gukora ku Rwanda atazigira yitsinda bivanye nuko u Rwanda bivugwa yuko ari igihugu gifise igisirikare gikomeye cane muri aka karere. Kuri ubu ngubu rero bikavugwa yuko leta y'u Burundi yoba igiye kwita kuri songoye. Ivyo biruko rero mu gihe iyo nama iriko iraba tubandaniriza kubatoreza amakuru y'ibiriko biravugirwamwo amasoko yacu ariko aradutohoreza turaza kubashikiriza. Reka tubabwire ibyo twamaze kumenya ku bijanye n'ibiduga vya gisirikare za Burende, inkozi ikomeye cane zirasa kure ndetse n'ibitwaro vy'ubwirinzi vyarungitswe ku mupaka kuri urigenekerezo rya 6 ndetse n'igenekerezo rya 5 biriko birarungikwa ku mupaka Uburundi bugabana na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Abasirikare ndetse b'u Burundi ndetse n'imbonerakure hamwe n'abapolisi bagavye kuri ubu ngubu imihanda yose bapanuye. Kuri ubu ngubu ibiriko biravugwa nibijanye n'intambara iriko irategurwa yo gutera igihugu cibanyi c'u Rwanda bivanye nuko leta y'u Burundi navuga yuko ishaka kuja gushakaho nabo nyine abashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Umuhisi Pierre Nkurunziza muri 2015. Kuri ubu ngubu harimo General Godefroid Niyombare leta y'u Burundi datinya kuvuga yuko yoba ariko arafatanya nayo mu 23 M23 nayo nyine ngo yamara gufata igisagara ca Uvira igafasha General Godefroid Niyombare kugaruka mu Burundi gukora ibitero bikomeye cane ndetse agasiga akuyeho abategetsi ba CNDD-FDD bose hagasigara bakeya maze General Godefroid Niyombare akagaruka agafata igihugu akagitunganya nk'uko amakuru dukura mu bicocoro by'abategetsi bakomeye cane ndetse no mugambwe CNDD-FDD abandanya abivuga. Igihugu c'u Rwanda naco nyine ntiryasinziriye kirameze magabo bivanye nuko nabo nyine bivugwa yuko hari ibiduga bikomeye cane vyoherejwe kuri iyo mipaka aho biteguye aho umwansi wese ashobora guturuka. Ibintu birakomeye cane. Intambara yo mu karere iravutse aho nyine buri wese ariko aribaza aho ibi bintu bigiye guhera bishira ariko bamwe n'abandi bakabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyabona yareka ivyo ngivyo kuko ari ibintu bigiye gusiga bisenye igihugu ciwe kandi bikazana akajagari mu karere kose aho nyine bamusaba kuba yahagarika iyo ntambara ariko arategura ku Rwanda bivanye n'amasezerano n'ubundi aherutse gusinywa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe afite uruhara rukomeye cane mu guhagarika intambara zikomeye ziriko zirabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kandi zigiye no kwadukira mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ibi ngibi biribuze guherera he mu kandi kanya turaza kubabwira ku myanzuro ikomeye cane yavuye muri iyo nama ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa cane. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.